Nshuti namwe bagenzi turabahaye ikaze kuri Gisha TV muri kumwe na Pasteur Diamond Mugisha. Ikiganiro c'uyu munsi nashaka kugira ico mvuze kuri Miss Burundi. Birashobora kubatangaza kubera ko benshi murabizi yuko ibikorwa nkora ibikorwa vy'Imana nk'umwungere, na cane nuko ivyo bikorwa atanamwe bihuriye na Miss Burundi canke na Miss World canke na Miss yariyo yose. Ariko igitumye uyu munsi mfata uwo mwanya kugira ngo mvuge aya majambo ni kubera ko uyu munsi nkoze iki kiganiro ni ku munsi wa Mungu, ariko ejo haheze ku munsi wa gatandatu navyutse mvyukira ku bintu vyinshi abantu bariko bararungika kuri za mbuga zitandukanye za WhatsApp n'ahandi, abantu bariko baravuga ku bijanye na Miss Burundi, bariko baravuga amajambo benshi bavuze meza, ariko hariho n'abandi bake bavuze amajambo mabi. Nk'umuvyeyi, nk'umukozi w'Imana, kandi nk'umuvyeyi afise umwana w'umukobwa, hari amajambo menshi abantu bamwe banditse ntishimiye, kandi ata muvyeyi n'umwe canke ata mukozi w'Imana n'umwe canke ata murundi muri wa muryango munini w'Uburundi yo kwishimira. Rero imbere yuko ninjira neza muco nashaka kuvuga, nuko mu gitabo ca Timoteyo hariho amajambo Paulo yabwiye Timoteyo, arayamubwira sinza kuyavuga nk'uko yanditswe muri Bibiliya, ariko ndayavuga mu kirundi cumvikana kugira ngo uriko arumviriza wese ashobore gutahura. Nukuvuga ngo Paulo yarabwiye Timoteyo, aramubwira ati ukwizera wowe ufise Timoteyo, urabizi ko ukwizera waragukwiye kuri mama wawe, kandi na mama wawe nawe akaba yaragukwiye kuri mama wiwe. Mu yandi majambo nukuvuga ngo Paulo yariko yibutsa Timoteyo ubuzima bwa gikristu canke umuco wa gikristu canke akaranga ka gikristu yari afise, hari aho kakomotse. Yariko amwibutsa yuko yarezwe neza, yavutse neza, akurira mu muryango mwiza, kubera ko inakuru yari afise ukwizera, yizera Imana, yasenze Imana, yakoreye Imana imwe rudende, ya Mana yarungika umwana wayo kugira ngo aducungure. Arangiza avyigisha umukobwa wiwe, umukobwa we nawe avyigisha umuhungu wiwe ari we Timoteyo. Bituma Timoteyo aba umukozi w'Imana urya benshi tuzi, benshi twumva, benshi dusoma muri Bibiliya. Rero natangure kuri Timoteyo, ariko hari ico nshaka kuvuga. Birashoboka yuko watowe canke n'abandi batowe muri Miss Burundi ushobora kuba utabazi, kumbura utazi n'imiryango yabo. Rero birashoboka kandi n'ibintu bisanzwe. Ariko keringaruko si ibi vyose sinari ndabizi yuko ari muri Miss Burundi, kubera ko ntavyo nakurikirana, kandi suko nabikurikirana ngo kubera ko ndabisuzugiye canke kubera n'umupastori, ariko ni kubera ko mu buzima abantu bagira ibikorwa bitandukanye bituma abantu bitaho ivyo barimwo cane gusumba yuko bokwitaho ibindi bintu vyose bifuza, canke niyo vyo bari vyiza washaka. Ariko maze kubona nk'uko nabivuze ivyo abantu banditse, niho nafashe umwanya nkaraba nkakurikirana neza kugira ngo nshobore gutahura. Ariko ikintu ca mbere nashaka kuvuga mpereye kuri Timoteyo, nuko Keri ndamuheruka ari umwana mutoya cane, ariko ico nzi ni kimwe, kumwe Paulo yabwira Timoteyo, ndizera ntakekeranya niyo mahigwe Keri yaronse. Mumbabarire ndavuga Keri, ariko ndizera yuko n'abandi batowe hamwe nawe, n'abandi batatowe nabo kumbure kubabazi bashobora kuja inyuma bagasuzuma, bagasanga kumbure hari ibintu bidasanzwe mu bugingo bw'abo bana canke mu miryango yabo, arivyo vyatumye bashobora kugira n'ahantu nabo bizera ubwabo ico bari, bakavuga bati rero natwe turagiye kugira ngo duhangane n'abandi bakobwa bagenzi bacu kugira ngo turabe uzoba Miss Burundi. Rero nk'uko ndabivuze, kandi na cane ni kubera ko n'amajambo menshi nk'uko nabivuze nasomye yari amajambo avuga kuri Keri.
so rero mugabo iceberana yuko Kelly ndamuzi ari umwana mutoya, ariko rero uburanga nizera bwatumye kumbura abantu benshi bamutora, mbere n'akagwi kajejwe gutora nako kamutora, nuko imico, ubwenge, uguca bugufiya n'uburanga bwiwe nizera ntakekeranya yuko yabukuye ku bavyeyi biwe, Felix Ngaruko hamwe na Claudette Ngendandumwe Ngaruko, kubera ko abo bavyeyi ndabazi nk'inshuti, ndabazi nka mukuru wanje, mushiki wanje mukuru canke grand frère grand sœur kugira bavuga mu gifaransa, muri wa muryango muniniya w'abarundi, muri wa muryango muniniya ari wo Burundi, kubera ko n'abantu nigiye ko vyinshi, ndabigira ko vyinshi nk'umuntu, ndabigira ko vyinshi nk'umukozi w'Imana mu buryo bwinshi butandukanye. Nabigiye ko guca bugufiya, ubwenge bw'Imana, ubushizi bw'amanga, kubaha, gukundana no gushigikira ababakikuje, abari hafi yabo. Rero niyo mpamvu ntakekeranya yuko kubona uyu munsi Kelly Ngaruko ashobora gutorwa, ndizera ntakekeranya yuko ari vya bindi vyinshi yigiye ku bavyeyi biwe, kandi ntakekeranya n'abo bavyeyi biwe nzi neza ntakekeranya yuko vyinshi bari bavyigiye nabo ku bavyeyi babo. Ndasubiyemo cyane iri jambo ko ni jambo ryiza kandi rikomeye, sinkekeranya kubona Kelly ashobora kuba Miss Burundi, iyo mico yiwa ku karanga kiwe, ubwenge Imana yamuhaye n'ubwiza Imana yamuhaye bice no kuri abo bavyeyi bamuvyaye, ntakekeranya yuko ivyo vyose yabikuye ku bavyeyi biwe nk'uko n'abavyeyi biwe babikuye ku bavyeyi babo, kubera ko nk'uko navuze abavyeyi babo, abavyeyi ba Kelly n'abavyeyi nzi neza, n'abavyeyi mfata nk'abakuru banje muri wa muryango munini, muri wa muryango w'abarundi canke w'Uburundi, kandi nkaba nzi neza amateka y'abasogokuru canke y'abayinakuru ba Kelly, yuko nabo bari abantu bari bafise ubumana, bari abantu bari baciye bugufiya, bari abantu bagize akamaro mu buryo bwinshi butandukanye mu buzima bw'igihugu cacu, mbere no mu miryango myinshi itandukanye, na cane cane no muri wa muryango muniniya w'abarundi. Rero nico gituma mfashe uyu mwanya wo kugira ngo mugire Kelly, bandanya ushikame, ushiremanga, uri mwiza, kuko ubwiza ufise wabuhawe n'Imana bice mu bavyeyi bakuvyaye. Uri Miss Burundi, waratowe, abantu benshi bagushigikiye, abantu benshi baragushigikiye, mugabo kuko turi mw'isi nibisanzwe yuko hirya canke hino hashobora kubaho abantu baza bakagerageza kuvuga amajambo ya canke hariya, amajambo ashobora guca intege umukobwa nkawe. Rero nanje nk'umukozi w'Imana, nk'umuvyeyi afise umwana w'umukobwa, nico gituma navuze nti ntegerezwa gufata uyu mwanya kugira ngo nshigikire umukobwa wacu, kugira ngo nshigikire n'abarya bandi bakobwa bakungirije, n'abandi bose batowe, mbere n'abatatowe, kuko mu Kirundi bavuga ngo haburana babiri hagatsinda umwe. Rero mwaburanye muri benshi, ariko abantu benshi baragutoye, n'akagwi nizera kari kajejwe gutora no kuvuga uwabaye wa mbere nuko bigenda bikurikirana, nako kashoboye kugutora. Rero ntucike intege, ndabizi yuko uri umwana w'umukobwa akuze, muri uko gukura ndabizi ko ukoresha imbuga zitandukanye, ama platform atandukanye ari online. Rero birashoboka yuko ushobora gushikira urubuga kanaka, WhatsApp, Instagram n'izindi, TikTok, ugasanga kumbura ari abantu bariko bavuga amajambo mabi, amajambo adashemeye, amajambo abarundi twari dukwiye kurenga, amajambo twari dukwiye kudakoresha, kubera ko tuzi amajambo meza mabi ntiyubaka, amajambo mabi ntaremesha, nta nico afasha.
rero mukobwa wacu, mukobwa w'Imana, umwana w'Uburundi, amajambo yose baba barungitsa guca intege ntakaguca intege, kubera ko twebwe abavyeyi turagushigikiye, turagukunda. Ndabizi neza ko nabonye abantu benshi bariko baragushigikira kandi bakunezererewe, na cane cane iri jambo ntuzuryibagire: uri mwiza, uri mwiza kandi uri mwiza kuko waremwe mu ishusho ry'Imana. Wongera uba mwiza kubera ko wavukiye mu muryango mwiza, umuryango wubaha Imana, umuryango utinya Imana, umuryango ukunda Imana, umuryango uciye bugufiya. Urya muryango uvukamwo, urya muryango munini wawe, kandi ukavuka mu muryango mwiza, umuryango w'Uburundi canke umuryango w'Abarundi. Rero abo bantu bose bagerageje kwandika amajambo ya canke hariya ata kintu na kimwe amaze, atari uguca intege, atari ukuvuga nabi, nukuri nizere yuko uko umwanya ugenda bibafasha kubona ingene abantu bakunze Kelia n'abandi bose bari kumwe, ingene abantu babashigikiye kugira ngo namwe mwicuze n'ejo canke na hirya y'ejo. Ntimukavuga amajambo nk'ayo, ntimukandike ibintu nk'ivyo, kubera ko ntivyubaka, ntivyubaka, kandi nta n'icubahiro bibahesha. Mu gihe nk'iki kiba ari igihe co kunezerwa, kiba ari igihe co gushigikira abana bacu, abakobwa bacu, kuko mu Kirundi bavuga ngo haburana babiri hagatsinda umwe. Rero iyo bishitse kumbura ukaba hari uwo wari ukunze, hari uwo wari ushigikiye, ntibigende nk'uko wavyifuza. Wari ukwiye kwishimana n'abo banezerewe, ukavuga uti naho kumbura uwo nshigikiye uyu munsi atashoboye gutsinda rino higanwa, birashoboka ko mu mwaka uza azotsinda, birashoboka ko ashobora kudatsinda muri iri higanwa. Amahiganwa buriya mu buzima ni menshi, akazotsinda mu yandi mahiganwa, kumbura amahiganwa yo kw'ishure, kumbure amahiganwa yo mu nkino, kumbure amahiganwa atandukanye. Rero ivyo niko twagategerejwe kubaho, tukamenya ivyo dutegerezwa kuvuga n'ivyo tudategerezwa kuvuga. Rero Keri n'abandi bakobwa bose batowe inyuma yawe, bagahabwa nabone ibitsibo bitandukanye, n'abatatowe, twagira tubabwire nk'Abarundi, nk'abavyeyi, yuko tubakunda, yuko tubashigikiye, muri beza pe, mwaremwe mu ishusho ry'Imana, muri Abarundikazi, muri abana b'Uburundi. Rero ntihagire umuntu n'umwe abaca intege, ntihagire umuntu n'umwe abaca intege kubera amajambo mabi. Amajambo mabi ntiyica, nivyo arababaza ariko ntiyica. Igikuru gusa mumenye yuko abavyeyi banyu n'abandi bavyeyi benshi mu muryango munini w'Abarundi, inshuti zanyu n'abagenzi, twabanezererewe, tubashigikiye nk'abakozi b'Imana, turabanezerewe, turabashigikiye nk'abana bacu. Rero Imana ibandanye ibaremeshe, Imana ibandanye ibakomeze, kandi mwirinde no kumviriza. Hariho n'abantu bavanga ibintu, bakavanga ati ivya Miss Burundi twarumvise n'amamisi ahandi haba ibi canke biriya. Ivy'ahandi ni ivy'ahandi, twebwe turi mu Burundi. Yari Miss Burundi, ntiyari Miss ikindi gihugu. Ivyabaye ahandi ni ivy'ahandi. So igikuru suko umuntu yofata ngo ivyabaye ahandi ashaka kuza kubivanga n'ivyabaye mu gihugu c'u Burundi, kuko ari ibintu bibiri bitandukanye. Rero mu gihe nk'iki nibaza yuko atari vyiza kuvanga, umuntu yotandukanya ibintu hanyuma agashigikira abana bacu, kugira ngo ujya muco w'ikirundi, akaranga, bwa bwenge, bwa bwiza, noneho babikoreshe ku bw'icubahiro c'Imana, babikoreshe kubwo kubaka igihugu. Ico rero nico kintu kiri ngirakamaro gusumba amajambo mabi abantu bashobora kwandika, abantu bashobora kuvuga. Rero nk'uko nabivuze, nk'umuvyeyi, nk'umukozi w'Imana, byabaye ngombwa ko mfata aka kanya kugira ngo mbwire abakobwa bacu yuko tubashigikiye, yuko tubakunda, na cane cane mwibuke aya majambo: muri beza, muri beza kuko mwaremwe mu ishusho ry'Imana.
muri beza kuko abavyeyi banyu baremwe mu ishusho ry'Imana, muri beza kuko umuryango w'Uburundi waremwe mu ishusho ry'Imana. Rero mu bintu vyo kuhiganwa habura n'ababiri agatsinda umwe, hahiganwa babiri agatsinda umwe. Rero ivyo ndabizi, kenshi mwihiganwa harabamwo kubabara, na cane cane kumbure waruzi ko utsinda canke uwushigikiye waruzi ko atsinda agatsindwa. Ndabizi kubera ko narakinye umupira, narakinye basket muri ekipe ya mbere mu gihugu cy'u Burundi Urunani, ngira ngo kuva muri 78 mba atari n'icenda nimba ntihenze, Urunani rwamye ari ekipe ya mbere ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ariko naho vyari bimeze gutyo, ni kenshi twagiye dutsindwa, tugatsindwa tukababara, hakabaho n'abarira abafana bagashavura. Hari igihe twanatsindwa umuntu akabishira kuri arbitre, burya ni arbitre yabigize. Niko bimeze iyo abantu bariko barahiganwa. Narahiganywe mu mashure kuri Atene secondaire, lycée Dirac, narahiganywe mu mashure atandukanye, ariko nahone hari igihe vyashika tugatsindwa, hari igihe vyashika tugatsinda. Rero iyo umuntu atsinzwe, si vyiza yuko atumunwa, si vyiza yuko atubwoko nk'uko mu Kirundi babivuga, na cane cane mwihiganwa nk'iryo ry'abakobwa bacu, abana bacu baba bakiri bato, ubundi ntibaba bakagombye kubwirwa amajambo mabi, bakagombye kubwirwa amajambo meza yo kubashigikira, yo kubabwira ko tubari inyuma, yo kubabwira yuko ico batsindiye bakagombye kugikoresha kubw'icubahiro c'Imana, kubw'igihugu, kubw'imiryango, no kugira ngo babe ishure ku bandi, bigishe batoyi babo, bigishe n'abandi, kugira ngo wa muco mwiza w'ikirundi, wa muco w'ubumana babandanye bawugenderemo muri bwa bwenge, kugira ngo biyubake, bongere bubake igihugu, na cane cane bongere bubake n'umurimo w'Imana. Rero nkuko nabivuze, nagira nsubire nkeze Keri n'abandi bakobwa bose, mwese Imana baje imbere, ibaye gushikama no gushira amanga, ihezagira abavyeyi babavyaye bakabaha ubwo bwiza mufise, of course babukwiye ku Mana, kuko kugira ngo umuntu ashobore kubaho, ashobore kuvuka, ni gikorwa n'Imana biciye mu bavyeyi batuvyaye. Rero mushikame, mushire manga, mugende mwemye, amajambo mabi mwagiye mubwirwa canke mugenda mubwirwa ntiyica, nivyo arababaza, ariko murabisha imitima yanyu, ubwenge bwanyu kuri amajambo meza, kandi na cane cane muremeshwe nuko abavyeyi tubashigikiye, tubakunda, abakozi b'Imana batandukanye, abarundi muri rusangi, wa muryango munini w'abarundi tubashigikiye kandi tubanezererewe, n'abandi bazotogwa mu minsi iri imbere no mu bihe bindi biri imbere. Rero nkuko nabivuze ntangura, misi ntabwo ari domaine yanje, ntabwo ari igikorwa canje, mfise ibindi bikorwa nkora bijanye n'umurimo w'Imana canke n'ubuzima, ariko na cane cane nk'abarundi mu bihe nk'ibi, iyo hariko haravugwa amajambo atagategerejwe kuvuga, umurundi wese yarakwiye kuhaguruka akatera ivyatsi amajambo apfuye nabi, amajambo atubaka, amajambo adashigikira abana bacu, abakobwa bacu. Rero mwa bakobwa bacu, Imana bandanye bahezagire, mushikame, mushire manga, kandi hezagira abavyeyi banyu. Rero sinorangiza kuvuga aya majambo. Uyu munsi iki kiganiro ndagikoze ku munsi wa Mungu, umunsi mukuru w'abavyeyi, umunsi mukuru w'abamama. Ndabifuriza mwese kumererwa neza, mugira ihirwe, Imana barabe ryiza, abamama batuvyaye, abavyeyi bacu, na cane cane sinoreka guprofita muri uyu mwanya kugira ngo mbwire mama wamvyaye ngo Imana imuhe kugira umunsi mukuru mwiza, n'umama mwiza yamvyariye abana, hamwe n'abamama bose b'Abarundi aho muri, Imana bahezagire, hamwe n'abamama bavyaye abafasha bacu, mama yavyaye, umama yavyariye abana, umunsi mukuru mwiza. Rero abamama mwese b'Abarundi, Barundikazi, aho muri hose tubifurije umunsi mukuru mwiza. Abanyarwanda, abakongomani, ibihugu bibanyi, abanyakanada, aho muri hose kw'isi, abamama Imana ibahe umugisha, kubera ko iyo mutatuvyara kumbure ntituba duhari uyu munsi. Kuba duhari turi ico turi, mwabigizemwo uruhara rudasanzwe. Rero namwe bakobwa bacu twahereyeko navuze cane, namwe Imana bagire neza, kubera ko ejo namwe muzoba muri abamama,
kandi ndabifuriza yuko mubandanye murabira kuri ba mama banyu Kelly, ubandanye urabira kuri mama Claudette, hamwe n'abandi mwese murabire kuba mama banyu, kugira ngo namwe ejo nimwaba mama muze mwigisha abana banyu kuba abakobwa beza, kugira ngo nawe ejo bazabe abakobwa beza, canke nimwanavyara n'abahungu nabo kuzaba abahungu beza, abahungu bakunda Imana, bakunda igihugu. Ni nayo mpamvu natanguriye mvuga ingene Timoteyo yarafise abamama babiri badasanzwe mu bugingo bwiwe, mama we bamuvyara hamwe na Inakuru. Rero ndabizi ko Abarundi twese twagiye tugirirwa ubuntu bwo gushobora kugira abamama bacu na ba Inakuru, kandi uyu munsi tukaba turi ico turi kubera abavyeyi bashoboye kutwibaruka, bashoboye kutuvyara. Rero abamama mwese bo muri Gisha TV mwese Imana ibaho umugisha, abamama bo muri Église de la Transformation muri Canada n'ahandi hose muri Kenya n'ahandi hose muri Imana ibahezagire. Rero mubandanye mukunda Imana, mubandanye mushikamye mushize manga, na cane cane mugende mwemye kuko Imana ibakunda kandi muri beza kuko mwaremwe mw'ishusho ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro ca Gisha TV hamwe n'abandi bazogikurikira, mwese Imana ibaho umugisha. Murakoze.